Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri ubu munsi ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Frederic Bamvuginyumvira avuga ko umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye hakwiye gutanga imihoho Frederic Bamvuginyumvira harongoye urunani Seforu Arusha ruhurikiyemwo imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta avuga ko umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye hakwiye gutanga imihoho kuko gutwara vyamaze kumuta kuw'amazi maze hakaza leta nshasha ishobora gukemura ibibazo biri mu gihugu iba bishikirije inyuma yaho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye yavugiye mu ntara ya Gitega ko umwimbu wagenze neza mu gihugu cose mbere ko abanyagihugu batazoshobora kubirya ngo babimare Frederic Bamvuginyumvira hananegura amajambo yamashikirizwa n'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye kuko abigira bizi mu ntumbero yo guhuma amaso abarundi mu bibazo barimwo aho kubitorera umuti vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Guillaume Ndayikengurutse avuga ko abarundi bahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 bakenewe mu kubaka igihugu Guillaume Ndayikengurutse hasanzwe ari umuhinga mu vyigwa vya politike hakaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi avuga ko abarundi bahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 bakenewe cane mu kubaka igihugu c'u Burundi na rirya benshi muri bo bafise ivyo boterera muri politike imibano n'ubutunzi Guillaume Ndayikengurutse hasaba leta y'u Burundi kutaguma ishira imbere ubutungane ahubwo irabe icozanira ineza igihugu ibi bakaba yarabishikirije kuri radio Isanganiro ku munsi w'ejo hafatiye ku mfashanyo igiye gusubira gutangwa n'ubumwe bwa Buraya vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu yandi makuru kandi nuko umugambwe Iprona ugiye kugira ikibanza kiboneka mu gihugu Etasiye Sibomana yahora arongoye ishami ryiyongoye ku mugambwe w'abadasigana Iprona avuga ko igihugu kiri mu bibazo bikomeye kubera umugambwe Iprona wari waracitsemwo ibice ukabura aho uvugira ngo ukebure leta mu bibazo vya politike imibano n'ubutunzi kubwiwe ubu ko habaye ibikorwa vyo kwiyunga ku mpande zibiri bagiye gusubirana inguvu mu gihugu mbere abarundi babizeye bakabatora nta nkeka igihugu bokibogora ni nyuma yaho kuri ubu wa gatandatu igenekerezo rya 9 habaye ibikorwa vyo kwiyunga ku mpande zibiri rumwe ruyobowe na Olivier Nkurunziza ndetse n'urundi rwari ruyobowe na Tasiye Sibomana vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi umudandaza azihenda agafatwa adugije canke yanyegeje ibinyobwa vya Borarudi isima canke isukari hazohanwa hisunzwe amategeko yongera kurwe ku rutonde rw'abadandaza ico kidandazwa si ivyo gusa nta muntu arekuriwe kuja kurondera imfungurwa z'ibitungwa ni ukuvuga itoroto ku ruganda rwa Minorax kuko bimaze kwibonekeza ko hari abaja kuyigurirayo atabitungwa bafise bagaca bayigurisha ku biciro bishakiye izo hakaba ari ingingo zafashwe mu nama buramatari w'intara ya Muramvya ndi ku Masabo Ephraim yakoresheje abajejwe intwaro mu makomine abajejwe umutekano co kimwe n'abaranguza ibinyobwa vya Burarudi abadandaza isima isukari co kimwe n'abacuruza imfungurwa z'ibitungwa bo muri iyo ntara
ese ayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe nawe utarafyonda kurafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho ivyo hakaba ari ibishikirizwa na Frederic Bamvuginyumvira. Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Seforu Arusha ruhurikiyemwo imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta avuga ko umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho kuko gutwara vyamaze kumuta kuw'amazi maze hakaza leta nshasha ishobora gukemura ibibazo biri mu gihugu. Iba bishikirije inyuma yaho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yavugiye mu ntara ya Gitega ko umwimbu wagenze neza mu gihugu cose mbere ko abanyagihugu batazoshobora kubirya ngo babimare. Frederic Bamvuginyumvira haranegura amajambo yamashikirizwa n'umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye kuko abigira bizi mu ntumbero yo guhuma amaso abarundi mu bibazo barimwo aho kubitorera umuti. Bamvuginyumvira akaba agira ati umuntu yotegera ko umukuru w'igihugu abigira abibona si ubwa mbere avuga ko abanyagihugu banezerewe none n'iki conezera abanyagihugu mu gihe hata sukare iriho babura amazi nta muyaga nkuba uhari igihe hata bitoro bihari hakaba atana kimwe kiriko kirakorwa ngo ibintu bihinduke niho abantu baca bibaza ibibazo ataya amajambo umukuru w'igihugu avuga uku bisigura iki kuki yigira nk'umukehabwenge kandi azi ibiba biriko biraba yibaza ko abarundi batabona ibiriko biraba. Ico twokuramwo nuko Variston Ndayishimiye hatanyishu afise ku bibazo igihugu kirimwo ntashobora gutwara ngo abogore igihugu. Ku bwa Frederic Bamvuginyumvira akaba abona ko hageze ko umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye atanga imihoho kuko gutwara vyamutaye kuw'amazi hakaza abandi babishoboye kuko umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka 20 wiba usahura itunga ry'igihugu gusa kandi bikaja mu karwi k'abantu bake amahera y'agaciro hagasahurwa yose. Ikibabaje ngo nuko ubutungane nabwo bwamaze guhabwa jondama ataco bugishoboye. Frederic arongera ati ico gihugu mwabonye ciba kitariko kirakora n'icahe iyo nka ikamwa ataco itaragiwe niyahe. Uyu munsi Perezida Evariste niyemange yuko CNDD yabo bayigize kurya ejo bundi yavuze ngo imbonerakure zikomere umugabo amaherezo nuko igihugu gisambutse. Ubu tubibaze nde kuko twarahanuye baranga kumva ubu rero nibemange ko bibananiye bashire hasi akanyarigabo kabo bavuge bati barundikazi vyatunaniye maze abashoboye kuza gufasha tuze twicare tuganire igihugu gisubire ku murongo. Igihugu kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba cane mbere abarundi batari bake bari mu mwiheburo baravye uko igihugu cifashe muri bino bihe. Igihugu kiri mu bibazo vy'igitoro isukare amafaranga y'agaciro ibinyobwa vya Braludi umuyagankuba. Birakenewe ko leta igira akigoro kaboneka kugira igihugu gisubire ku murongo bibaye ngombwa bicarane n'abarundi batari bake bahunze igihugu kuko nabo bafise vyinshi boterera mu bibazo vya politike ubutunzi n'imibano. Nayo kandi nyene abarundi bahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 barakenewe mu kubaka igihugu. Ivyo akaba ari ibishikirizwa na Guillaume Ndayikengurutse. Guillaume Ndayikengurutse asanzwe ari umuhinga mu vyigwa vya politike akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi avuga ko abarundi bahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 bakenewe cane mu kubaka igihugu c'u Burundi na rirya benshi muri bo bafise ivyo boterera muri politike imibano n'ubutunzi. Guillaume Ndayikengurutse asaba leta y'u Burundi kutaguma ishira imbere ubutungane ahubwo irabe icozanira ineza igihugu.
ibi akaba yarabishikirije kuri radiyo Isanganiro ku munsi w'ejo afatiye ku mfashanyo igiye gusubira gutangwa n'ubumwe bwa Buraya. Ku bw'amakuru dukesha radiyo Isanganiro, Guillaume Ndayikengurutse yamenyesheje ko Uburundi bukwiye kureka imvugo y'uko Uburundi bwikwije ko ata mfashanyo bukeneye, kuko ata gihugu na kimwe co kw'isi gishobora kuvuga ko cikwije kidakeneye imfashanyo. Ni mu gihe ubumwe bwa Buraya bushaka gusubira gufashanya na leta y'u Burundi mu bisata bimwe bimwe by'igihugu. Ku bwa Guillaume Ndayikengurutse asanga leta y'u Burundi ikwiye kubahiriza agateka ka zina muntu na demokarasi kugira yongere guhabwa imfashanyo. Ku vyerekeye n'abarundi bahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015, Guillaume Ndayikengurutse avuga ko leta y'u Burundi idakwiye kuguma ishira imbere ubutungane, ahubwo irabe icozanira ineza igihugu, hama yicarane n'abo vyega bose, hama abarundi bose bahunze igihugu bagaruke kubaka igihugu cabibarutse. Guillaume Ndayikengurutse akaba agira ati: mu mwaka w'ibihumbi 2015 harabaye ibintu bibi cane, imyaka igiye gukwira 10. Ubu rero harageze ko leta y'u Burundi yoraba ikizanira ineza igihugu, kuko abo barundi bari hanze y'igihugu benshi muri bo barafise ivyo bofasha mu kubaka igihugu c'u Burundi. Rero leta y'u Burundi ntikwiye kuguma ishira imbere ubutungane, ahubwo irabe icozanira ineza igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi batari bake barahunze igihugu c'u Burundi inyuma y'ibibazo vya politiki igihugu harimwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza cakwirikiwe n'igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru akaba hari akagaruka, ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, hama nyene ukabandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kugushikiriza amakuru yose uko yakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ijoro ryiza.